bisanzwe ibijanye n'ivyo vya incompatibilité biraba cane cane abantu mu buzima bwabo bategerezwa gukingira inyungu rusangi z'igihugu. Mu gihugu ico arico cose hari abantu bakora utwabo n'abandi bahamagarirwa gukorera inyungu za bose, l'intérêt général. Ni ukuvuga uva ati abafonctionnaire de l'administration, abantu bose bakorera leta, abakozi ba leta bahamagariwe gukorera inyungu zo musanga, na cane cane iyo ari abo bantu bo barongoye abandi mu ndongozi. Aho kugira bagira iki, kugira bibite ibyo bita vya conflit d'intérêt, kugira inyungu zawe bwite ntizigume zigwana n'inyungu z'igihugu. Ivyo rero hahoho mu myaka yahera abakozi ba leta ntibaja mu bintu by'urudandazwa. Par exemple, hageze nk'abasoda n'abapolisi ho ntivyashoboka. Twese twakuze kera ntwashobora kuvuga ngo ugiye kunywa mu kabari ho kwa komiseri, bakabari ka buramatari, bakabari ka musitanteri. Oya, akabari ngo ka directeur naho yabari directeur w'ishuri canke niki ntivyakunda. Umuntu umukozi wa leta ari umukozi wa leta, hanyuma abadandaza nabo bakadandaza kugira basepare ivyo bintu. Vyagiye gupfa rero igihe hatabirwa ngo abantu biyungunganye, ngo ubukene bwateye, hari zambarwa n'ibiki bica vyugurura amarembo, biratakaza igihe. Ubu rero hari hageze ko bisubira kuvyugwa cane cane bikaja mu mutima y'abantu, n'amategeko agasubirwamwo akabivuga neza. Mugabo ubu naho aho vyakingirwa hari hehe? Mw'itegeko rigwanya igiturire hari ingingo nyinshi zarimwo zotuma ivyo bintu bikingirwa. Hagiye bavuga bati niwerekana amatungo yawe winjiye mu mabanga n'ibiyavuyemo, kwari uyavuga tuti kumbura hari ivyo warondeye, ufise urudani canke warabimaze kubirondera, ubu ugiye mu mabanga ya leta. Ni gute rero ivyo vy'iwawe uza gutungira mu vya leta umaze kuja muri ayo mabanga? Bo bati amasoko ya leta nahabwa ababishoboye haje nk'umuco competition, kugira bevite yuko wowe uri umushikiranganje kanaka canke urundi mukozi atanga isoko, ntuze guha isoko entreprise yawe canke yaguhaye igiturire. Ikindi ni vya collision, uco usanga abakozi bakuru ba leta canke n'abandi inyungu za leta zaraheze bakaza gukora n'abandi ba privé kugira basahure leta bari hamwe. Hagacaza rero n'ibi vya bide bien sociaux, usanga umuntu avuga ngo ariko arakora urudandaza mugabo canke ariko aragira ibi, mugasanga imodoka za leta, amahera ya leta, ibitoro vya leta nivyo biriko birakora urudandazwa rwiwe.